Ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 2026 ndamukeza 2026 musangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Dwemba z'umutima afadikanije na Gislene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Abanyagihugu bamwe bavuga ko Evariste Ndayishimiye yemejwe n'umugambwe CNDD-FDD ngo azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2027, abandi nabo bati amatora yaheze nayo nyene abiteze ko hari ayandi matora azoba mu mwaka uza ngo nukurota bahagaze. Abarundi ngo nimba bakeneye amatora meza ngo nibave hasi babanze basubirize intwaro ya CNDD-FDD. Umuvumo ku Barundi President Ndayishimiye yaherutse kuvuga ko ukwegwa n'ivyaha bikorwa n'indongozi zikomoka muri CNDD-FDD birimwo gusesa amaraso ngo warafashe. Muraza kumva uko abanyabuhumuza babivuga. Hari n'ayandi mu kanya turinjira mw'idonido kazi. Kubaramutsa mwari mwajeje kuvyumva bamwe bati Evariste Ndayishimiye niwe yasubiriye gutangwa n'umugambwe CNDD-FDD ngo azobandanya arongora Burundi mu kindi kiringo c'imyaka 7 kuva mu 2027. Abandi bati yemejwe kugira azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Uwo mugwi wa mbere w'abanyagihugu bavuga ko ivyo vyashizwe ahabona mw'ikoraniro ridasanzwe ryabereye Igitega kuri uyu wa 2026 ndamukeza 2026 vyamaze guheza ico bamwe mu Barundi barindiriye ngo n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza wa 2027. Kubwabo abo babiyumvira kuyajamwo batari muri CNDD-FDD baba abanyepolitike canke abigenga ngo kuzoba ari ugutakaza umwanya wabo no gufasha CNDD-FDD gusesagura amafaranga ava mu kuya k'abanyagihugu ngo kuko bishoboka gose ko CNDD-FDD irondera umuntu ihendesha amafaranga arimwo n'ingwate y'imiliyoni 100 zisabwa kugira umuntu yemererwe kuja ku rutonde rw'abitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu iyamutangire maze biboneke ko General Major Evariste Ndayishimiye adatamba yirorera ngo nkuko aherutse kubivuga mu kwishura ikibazo c'umumenyesha makuru Eline Berene bigira wikimenyesha makuru yaga ku wa 15 ndamukiza 2026 nta matora akenewe mu Burundi. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikiri ku butegetsi. Abarundi ngo nimba bakeneye kwitorera vy'ukuri aba barongora bizeye ngo nibave hasi bagira urunani bagwanira igihugu cabo basubirize intwari hari babone kwicara bavugane ingene batunganya amatora meza yizewe n'abarundi bo bene igihugu. Muri kahise ka CNDD-FDD itariki nk'iyi ya 2026 ndamukiza ifise ico ivuze niyo yatangarijwe ko Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu 2015 aho hahonyangwa nkana impanuro nyinshi zatanzwe n'abatandukanye. Ibwirizwa shingiro Uburundi bwagenderako hamwe n'amasezerano ya Arusha ryakomokako. Itariki nk'iyi mu 2015 hacatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza ico kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko. Kuva uwo munsi abanyagihugu baricwa, barafatwa, bagapfungwa, baranyuruzwa, bakaburirwa irengero, abandi barangazwa ngo ntibashigikiye intwaro ikomoka kuri CNDD-FDD, naho bamwe mu bayishigikiye itabagera umutwe. Imyaka 11 ikabirumanye Abarundi bari mu kajembegete.
iyo tariki bamwe bibuka ko ari mbi ku Burundi n'abarundi, abandi bakayibona nk'umunsi watanguye kwerekana ubutwari bw'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD. Niyo yatunganirijwe ko ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD FDD igitega mu seminari nkuru yetererwa umweranda Yohani Paulo wa kabiri iri isonga. Ibikorwa vyatangujwe no kwerekana ireresi igaragaza ivyarangurwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiringo amaze arongoye Burundi. Mu kanya gato inyuma yo gutangura, abamenyesha makuru basabwe gusohoka. Ibikorwa bibandanya mu mwiherero w'abagumyabanga ba CNDD FDD bafatiye ku vyari vyaraye bitangajwe n'umukuru w'igihugu, aho yerekana ko ikirangamisi c'amatora y'umukuru w'igihugu gishobora guhinduka. Bamwe babifata nk'ibimenyetso bishobora kwerekeza ku gutegura gutangaza umukandida w'umugambwe CNDD FDD mu matora yimirije. Ivyahavuye biba impamo kurikire bimwe mu vyo Evariste Ndayishimiye yari yaraye ashikirije. Reka mbonereho no kubibutsa ko amatora mu bisanzwe bwiza shingiro riravuga yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiriyeko kandi gihera uwo munsi nyene. Hariho abantu bari baramenyereye yuko umukuru w'igihugu yahora arahira mu kwezi k'umunani, hanyuma murazi ko twahuye n'ivyago umukuru w'igihugu akarahira mu kwezi kwa gatandatu. Dutegereza kwiha ikiringo cyo kugira ngo amatora ashobora gushika hakababandanya cyane ntagiye ukwiza bya bice 50%. Ico gihe barasubiramo amatora gushika barose ubu wa mbere. Murumva rero iyo habaye inshuro zibiri z'amatora bidusaba n'imiburi umwanya muremure. Nico gitangwa n'amubona dutunganya amatora kare kugira ngo bishitse nituze tubura umwanya wo gutunganya amatora, kuko dutegereza ngo maturaba wa munsi umukuru w'igihugu yarahirirako niwo munsi uwundi arahirirako amatora aheze. Byumvikana yuko rero ikirangamisi gikurikirana ingene ibihera bimeze. Nanjye rero ubuzohava beshize umugwi seni uriko uragira ikirangamisi c'amatora wave yibaza ngo bahuvye. Abanyagihugu b'Igitega ahabereye iryo koraniro twaganiriye ariko batashimye ko dukoresha amajwi yabo, bashikiriza ko abarundi badakwiye kuguma bareze amaboko barindiriye iterambere rizova mu minwe y'uwatanguye kubarongora arira ngo asanze igisata c'ubutungane carapfuye. Umuto arira, umukuru arira, n'umunyamahanga yarakeneye Burundi akarira, ariko gushika ubu ntaco ngo arashobora guhindura muri ico gisata. Akandi karorero n'ak'igitoro yifatiye mu minwe kitarapfa gisubiriye kuboneka nk'uko vyahora, n'ibindi bibazo bihanze abarundi bidatorerwa inyishu n'intwaro ya Ndayishimiye. Imyiherero y'indongozi z'igihugu zihurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ntaco imaze. Abanyagihugu bavyidoga inyuma yaho bumviye ko President Ndayishimiye yasohoye kuri uyu wa 25 ndamukiza 2026 Igitega itegeko ribuza abakozi bose ba leta gutonda ku kazi bafise amatelefone yabo. Ayo bazoyasiga imuhira ku kazi bakoreshe izo mubiro. Hari mu gihe hariko hasozerwa amasengesho yo kwirimbura. Perezida Evariste Ndayishimiye ati nduguruye twamugina. Hariho mbere isuzuma mu mugambwe bagize basanga abakozi ba leta cane cane abanyabiro ata amasaha ashika 8 bakora ku munsi. Arico gituma twigiriye inama yuko ubu telefone ngendanwa ari izo muhira dutashe ku kazi no gukoresha
gukoresha itelefone zo mu biro kuko twasanze zibasamaza. Ndugaye Twamugena agasaba udashaka gukoresha telefone yo mu biro guca abivamwo. Abanyagihugu bakabona kwico atari co kije kubakemurira ibibazo bibahanze birimwo ikena ry'ibitoro. Ni mu gihe mu gihugu ca Tanzania nk'uko abanyagihugu babimenyesha mu kwirimbura hafashwe ingingo zikomeye harimwo iyo kugabanya imiduga igendanira umukuru w'igihugu gutyo birinde isesagura ry'amafaranga ya leta ikomoka kuri CNDD FDD yoyo ngo ifatira gusa ingingo abanyagihugu yo ntikozwa ico gutubika uwavobe aho n'umukuru w'igihugu ngo yiha amafaranga ya leta angana ni miliyoni 3 buri munsi asumisha. Abarundi bakaba bibaza indya z'imiliyoni 3 buri munsi aho azikwiza ahariho ngo naho amaze kwaguka bagasanga nimwe mu nzira acishamwo mu kunyonora itunga ry'igihugu. Abanyagihugu bidoga basaba abarundi bose kumva ko atakindi gisigaye atari uguhaguruka bakavuga bati turanse gutwagwa guki. narumvise ngakurira ryo haguruka muvuga ku bijyanye n'umwiherero indongozi z'umugambi w'isoni depite zari zimazemo iminsi 2 mu bisanzwe si ku bwenge kandi ntibinatahuritse kubona indongozi z'igihugu zishobora gukoranira ahantu ngo ziriko ziriga ngo ziri mu mwiherero ngo hakagira ntihagire ikintu na kimwe zikuramo kuko ubu ahise igeze n'ibibazo isi ifise indongozi z'ibihugu zikoranye zikuraho ikintu kizima ubwo murayi mu Burundi indongozi zigakorana ngo ziri mu mwiherero aho kwiga ku bibazo bihanze igihugu ibura ry'igitoro bakaca baza bavuga ngo basanze ngo amatelefone ngariya ngo ariko arabuza ngo igihugu gutera imbere. Dufite akaro muri East African Community, dufite akaro k'iki gihugu ca Tanzania, indongozi zarakoranye baca afata ingingo umukuru w'igihugu yahora agendanirwa n'imodoka zirenga 200 na baca afata ingingo yuko agendanirwa n'imodoka zitarenga 4 abandi basigaye bakipakiza muri kwaseri bagashirwa muri kwaseri. Mugo butwe guravye ivyo byose bagira ngo ni imyiherero usanga bariko baturira amahera y'igihugu bonone igitoro cyofashije mu kwiyungunganya bakagizigama kugira ngo barabe abanyagihugu boronka akahengwe mu kwiyunguruza. Ivyo byose mu Burundi ntibiba ngo urabona ngo bagize imyiherero bafatiramwo ingingo zo gukumirana nk'uko umunyamabanga w'umugambi CNDD-FDD yarabishikirije. Rero ibintu biriko bira mu Burundi kuri nakamuna biteye isoni n'abantu batize ivyo bintu biriko bigirwa n'abantu bitwa ko baciye ku ntebe y'ishure navyo bushobora kugira hageze ko abanyagihugu tuhaguruka kwezi tukavuga ati turanse bihagarare nta kindi gisigaye nego nta kindi gisigaye kweri. Ubuhinga bw'ivyuma abanza batumirira amate nyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka. Baguma bakwa n'umugambwe CNDD FDD amafaranga gasakisaki kandi basanzwe bari mu buzima buzimvye. Abanyagihugu bo muri zone Nyanza komine Nyanza mu ntara ya Burunga bavuga ko batakigira ayo bacira nayo bamira bariko barasabwa gutanga intererano y'amafaranga zokoreshwa mu kugura cane inzoga mu kwezi kuza mu rubanza rw'uwo mugambwe wo kwerekana inguvu ufise muri zone Nyanza. Abanyenyanza bakaba babona ko uretse kubasonga kubera basanzwe bakenye ico kwerekana ingufu z'umugambwe CNDD FDD ngo nta kamaro kuko ingufu zo kwiba amatora uwo mugambwe zifise ubu akaba ata mugambwe canke uwigenga hari ahiganwa nawo. Aho bageze ngo bararushe bagasaba abarundi gufatana mu nda basubirize iyo ntwaro irajwe ishinga n'ibirori gusa. Abanyagihugu bakabura ikibatorera inyishu z'ibibazo bibahanze. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Nk'uko biboneka mu nzandiko z'umugambwe CNDD-FDD zitangwa n'abawurongoye ku mitumba itandukanye igize zone Nyanza, urubanza rwo kwerekana ingufu z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa zone Nyanza rutegekanijwe kuba ku wa 17 Rusama 2026. Rumwe muri zo rugira rutinduguriye Twamugina. Nyakubahwa Mugumyabanga Mukenyerera Rugamba mbonera kure inshuti z'umugambwe turi n'iteka ntangere ryo kubandikira kugira tubaterereze twongere tubatume
umutumire uzokwifatikanya natwe mu rubanza rwo kwerekana inguvu z'umugambwe no kwigina intsinzi ku matora yose aheruka kuba ku rwego rwa zone nziza ya Nyanza. Tuzokora urwo rubanza ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2026 muri Hompwe, nk'uko hazokenerwa ibintu byinshi kandi bitwara uburyo bwinshi, kandi buri mutumba ukaba wasabwe gushikana ibinyobwa n'uburyo byose bikaba birenza umuriyoni n'ibihumbi amajana 4 kuduga. Ni naco gitumye tubandikira tunabaterereza tunabasaba kuzohashika kugira tuze dusabikanye ikizoba cyabonetse. Ako gatererano mushobora kugashikiriza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba canke umukuru w'umutumba muri leta Nduge twa Mugina. Abanwanyi b'umugambwe CNDD-FDD bariko barakwa iyo ntererano bavuga ko bakenye nk'abandi barundi bose, bakaba bavuga ko abarundi bari mu gihugu bagowe ayatavugwa. Umwe twahinduye ijwi mu mukurikire. ngayo abanyagihugu bagowe abanyagihugu bagowe akantu kose gakomeye ibyo biyumviye umugambwe bashobora gutora mu munyagihugu ashi ko ni kabarundi tubayeho kabura aho bakira n'aho babira kabura uwo bavugira ngayo kweri. Abanyenyanza bakaba babona ko uretse kubasonga kubera basanzwe bari mu bukene, icyo kwerekana inguvu z'umugambwe CNDD-FDD ngo nta kamaro, kuko inguvu zo kwiba amatora uwo mugambwe uzifise. Ubu akaba atamugambwe canke uwigenga ahari ahiganwa nawo. Iruhande y'iyo ntererano ngo hariho n'izindi bama bariko barakwa zo kubaka ingoro z'umugambwe CNDD-FDD ku nzego zitandukanye, harimo urwego rw'intara n'ibindi. Aho bukera ngo bazobwirwa gutanga ayo kwigina Ndayishimiye yatowe canke ibindi. Ayo mafaranga atozwa akoreshwa ibitagira akamaro ngo bigaragaza ubwenge buke bw'ababitegura kumbure ngo bo bafise ibigega vya leta bashinzwe baza barayoramwo ayo bakeneye. Aho bigeze ku bwabo ngo bararushe, basaba abarundi gufatana mu nda basubirize intwaro ya CNDD-FDD iraje ishinga n'ibirori gusa, abanyagihugu bakabura ikibatorera inyishu z'ibibazo bibahanze. Umuvumo indongozi zakwegeye Uburundi bivuye ku vyaha vyo gusesa amaraso, kurenganya, kurya ibiturire n'ibindi, nk'uko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo warafashe. Abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza babishikirije inyuma yaho hari umunyagihugu yishe inabukwe atema urongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone Kabanga n'abandi babiri, nawe aca aricwa aturiwe n'abanyagihugu. Ibi vyaraye bibaye kuri uyu wa gatandatu w'igenekerezo rya 25 Ndamukiza 2026. Umugabo yahora azwi ku izina rya Theogene avuka ku mutumba Kigangabuko, ari naho yari yarabanye n'umugore wa mbere w'impeta, ariko akaba yaramutaye azana uwa kabiri yitwa Chanceline amujana mu gihugu ca Tanzania. Niwe yahavuye yicwa bivuye ku gashavu k'abanyagihugu. Amakuru ava ku mutumba Musumba muri zone Kabanga ya komine Gisuru avuga ko Theogene na Chanceline bagerageje ubuzima muri Tanzania buranka, bituma Chanceline agaruka kwa nyina wiwe yitwa Edith, imyaka 2 ikaba yari iheze. Theogene we ngo yaguma atohoza ko hoba hari uwundi mugabo yomutwara Chanceline. Hari rero haheze indwi 2 Chanceline yubakanye n'uwundi mugabo, niho Theogene yahitanye igipanga aja kugandagura inabukwe Edith, aho bivugwa ko yaragiye kumusaba inkwano ziwe akazishaka ko kanya nyene, uwundi nawe akaba tazo yarafise. Abumvise induru barabangutse gutabara, harimwo n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Kabanga, nawe nyene aca atemwa ku kuboko, akaba ariko avurirwa ku bitaro vy'Ikibuye mu ntara ya Gitega. Suwo gusa n'abandi babiri bahashitse gutabara baratemwe na Theogene, bo baciye bajanwa kw'ivuriro barashonwa kandi babandanya bavugwa. Umukuru w'umutumba Musumba ngo yahavuye atabaza igipolisi
ariko ngo cagiye gushika gisanga abanyagihugu bamaze kwica Theogene mbere ngo n'ikiziga bamaze kugiturira haca hegeranywa ibisigarira hakurikira amaziko yabo babiri bitavye Imana. Abanyabuhumuza bavuga ko ibintu byo gusesa amaraso buri munsi mu Burundi ari umuvumo ngo President Ndayishimiye aherutse kwemanga ko ukwegwa n'ivyaha birimwo ubwicanyi bikorwa n'indongozi zikomoka muri CNDD-FDD. Bakavuga ko abarundi bakwiye kwiyambura uwo muvumo mu gusubiriza intwaro ya CNDD-FDD yiyemerera ko ikoresha ibintazi. Ni hano amakuru mwateguri wagarukiye, ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyategabere hamwe n'abetanza akaboneka akongera akabashekera. Imana ibandanye kubarenda ndabike banuye musigara amahoro naho buta.